Reka ndabaramutse mvuga ati bwakeye cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye cyangwa n'amasaha muriko murabira ko ino video ahantu mvuga ati turi muri province Gitega, ni capitale politique niho twibereye ahantu neza na neza bitwa muri zone Mungwa. Novuga ngo ni paroisse Gihiza, abahazi mwamaze kuhabona. Novuga ngo tuje muri surprise, imbuto itewe n'imera. Aha rero twaje mugomba mwirabire akayagwa, mbega tuje mubiki, tuje gukora iki? Kurikirana neza ino video n'ikiganiro kigomba kibe hamwe n'uwo tugomba tugikorane. Mahoro neza. Mahoro neza cyane. Jewe ni Patiri Dismas Warugira, ubundi Patiri mukuru w'iparuwasi ya Gihiza. Araciye amezi makeya ariko namaze gufata icyicaro, nkaba rero mpimbawe kuba kumwe n'abashitsi baje bagana iparuwase, ahubwo nabakekereza mugabo tubiye kibazanye byo duhimbara gusumvya. Murakoze cyane. N'umuntu ari muri Etazini yitwa KP1 Christophe, asanzwe avuka mwino zone ya Mungwa. Numvuga ngo yarezwe na paruwase Katolike yo ngaha aye mu Gihiza, ariko ariho agashure gato kubure yabaye ko bamwingishije umuziki ariko karongowe nino paruwase bita mu Kibiri. Nibaza yuko arico gituma yaciye ngaha kuri paruwase nkuru, afise ubutumwa avuga ati yumvise bavuga yuko bafise ibikorwa ariko barakora mu ishengero, aravuga ati ndafise akantu gato cyane no shobora gutera ko intege abakirisu nabo bakagira bakongerereza ko, kugira ngo nabandi bashobore kugira ico bakoze kugira ngo ivyo bintu bakeneye biboneke. Sinzi rero ivyo bintu bari bakeneye ibyari byo, ariko we warabizi. Patiri nawe nyene arabizi, yo bibabwira mu mwanya muto ibikorwa bisanzwe biriko birakorwa go rushengero kugira ngo abumva botera intege abandi bakirisu kumbure bo ngaha ku mutumba nabo babikore. Murakoze cyane. Christophe ndamuzi kuva ngishika ngaha ko Patiri mukuru nasubiriye yari yamumbariye ambarira ko yashize mu muhango abakristo bigisata avukamo cya Kibiri. Uwo muhango sinubundi ni cipfuzo bari bamutuye cyo ko badafigira ivyuma biduza amajwi. Araheza rero ubwo bukene arabwumva, arabemerera, arabashira mu muhango. Jewe rero nameze nk'uwibutsa wa Christophe ko umuhango yo ushikana. Twaraganiriye ubwa mbere ku telefone, arahava arambarira ati ego umuhango ndawuzi ariko isango ntiragera nzoheza ndawushitse. N'uvuba rero yarapfusubiriye aranyakura ku telefone, turavugana agira ati wa muhango rero washitse, nzorungika abantu bawushikana mu iparuwase. No kuvuga rero niyo ngabire y'ivyuma bituza amajwi mu isengero yo mu gisata cya Kibiri yipfujije gutanga, none rero ashatse kubitanga uyu munsi, tukaba tumukengurukiye cyane. Turamukengurukiye cyane kuko ariho abarundi bagira wa mugani bashaka kuwushira mu ngiro ngo ukiza kiri wabo, ariko nyabona ukize afasha biwabo. Christophe arerekanye ko ari umukristo mwiza, umukristo atahura igikorwa abo yabayemwo, abo yakoreyemo ubutumwa baranguye icyo bamumariye. Si nico gusa, nimba ari gisabisha bamuterereye akagira imigisha agatera intambwe agashika kure, aragikenguruka agira ati nanje ko hari ico naronse nsumbije abandi, reka nsubire hamwe navuka ndabasubirize mu ndumane, mbere n'igisabo banshikirije ndagishitse baronka ivyo vyuma. Naho rero ubukenguruzi bwacu bushimikiye kwashikanye isango, tukaheza rero twatumira n'abandi bavuka mu paruwasi muri rusangi, avuka mu gisata cya Kibiri n'ibindi bisata, kumva ko umuryango wubakwa na benewo. Ntibibagire iyo bavuye, ntibibagire ivyo babagiriye aho babanye, ryaba iryo shure cyaba igisata y'abaparuwase, barabagiriye neza, barabafashije hama bagatera intambwe, bibuke kugaruka gukenguruka. Kasi no gukenguruka gusa, gutera intege n'abasigayeho
bakabona bati naka ntiyatwibagiye, naka ntiyaciye yirengagiza aho yavuye, ubona yuko yibera heza, icyo kirahimbara. Iyo ntererano rero ishitse ni intererano yego y'igisata, mugabo twumva ko ari intererano kuri paruwasi nzima, kuko mu kubaka paruwasi nibyo biriko biraba. None rero boje bagira bati paruwasi niyo twunganire, none turose umunyaparuwasi abikora, tuca duhimbagwa. None rero nakengurukigwe nabo bose twariko turavuga bahaciye, bamuboneka akarorero, baheze bamwigane mu kubana badufasha kubaka umuryango wacu wa paruwasi. Yego murakoze. Murakoze namwe. Nibaza yuko kumbure tugomba tubashikirize ubutumwa bwanyu bashatse kugira ngo muzofashe mu bijyanye n'abakristo basanzwe basengera bumva amajwi neza, kuko murazi yuko biragoye umuntu ariko aravuga, umukozi w'Imana ariko aravuga ugasanga akoresha ingufu nyinshi, bararuha. Kumbure dutange ubutumwa. Ego yatanze amafaranga ni 600,000. Ego muze mukoreshwa nyene mwongereze, n'abandi bakristo bazokongereza yambari yangana kuko mbere nabo bazohiga ayo bashira kugira ngo bigende neza. Murakoze cyane. N'umukuru w'igisata ntihari, arabonye ingabire, hanyuma tuzoza twigire hamwe nawe ngene bikurikira vyogenda. Mu nyuma tubabwire yuko ibikoresho byatunganye byakunze. Yego ingabire sino n'ivyaba nk'ingingo tuzoyikuza, turabe yuko ivyo vyuma biduza amajwi vyoboneka, kuko nkuko mwabivuze kuvuga atabihari biratuma umuntu aruha agasarara umwanya. Yego mu bukene bw'abasaseredoti usanga tugize imisa 2 canke 3 umwe, rero usanga umuntu yose aragara mu gihe avuze cyane ngo bamwumve, ariko ivyo vyuma bije gufasha, bizofasha kugira ngo yego ayo majwi ashikire bose kandi n'ababivugiramwo boye kuruha. Dusubiye gukenguruka rero ingabire, ibisigaye n'ivyo vyuma vyashika, turemeye yuko tuzosubira gukenguruka mu kubereka yuko vy'ukuri vyashitse, haba mu buryo bw'isanamu cyangwa mu bundi buryo buzoshobora kugira ngo nabo nyene babone yuko ingabire itafashe iyindi nzira. Murakoze. Tubashimiye cyane rero ku kanya mwegoye mukaduha mwari mu minsi mikuru. Twabonye ko mwari mu minsi mikuru, ariko mwegoye muraduha kano kanya, reka tubakengurukire. Nije babona bakengurukiye uko mwaza n'ingabire kandi yambaye. Yego gakengurukira rero wayibahaye, yemwe ko bavuga bati haroheranye ijambo n'umubindi, mwese ko mwabigenjeje bakize bamberanye. None rero ryaba ijambo umubindi mwawushikanye, none rero namwebwe tubagita bakengurukiye cyane. Dukengurukira cyane cyane yabaciye ko, hama mukamugambukira, mwese mukaba mwagize neza. Imana ibandanye bakomeza kandi bahezagire. Murakoze. Namwe murakoze. Reka dushimire abantu bafashikana kandi bariko baradukurikirana. Nibaza ko muhakuye icigwa, mubonye namwe icyo mugiye gukora, kumbure aho muva cyangwa mu miryango yanyu, mu mafamiye muvamwo muhira canke mu mafamiye yo rukristo, ko namwe mubona mukwiye ico mwokora mufashe, kuko umuntu agifasha kiriho, umaze kwaka ubuzima n'ubwo gifashwe, kandi Imana mu ijuru izobibahembera. Murakoze, naho gutaha. Bye bye.